Papa! Pa! Papa! Please, imicho tu... Ah, ewa. Nini? Nibiki? Ko mbona utameze neza? Simeze neza papa. Urabizi. Ikibazo cya Munira. Sindakizi. Siko twaza kuvugana birebire ngarutse papa. Antisani yaje ku telefona. Ugarutse? Antisani yaje ku telefona. Okay, in fact ya telefone ngo bagira baje araho bumvise inkuru ko bashobora kuronderera Munira. Rero nibishemeye nibiryoshe ko bojya kurondera umufiance wanje. Oya, nimba bamuronse bumvise akanunu kahari. Just nturukurukuru ni ntabwo bari siyo. Turashaka kumuruhusha. Icyifuzo cyane nuko twojana na Antisamya ntiyo kwijana. Ahubwo nukwihuta. Nukwihuta kaboneka. Igikuru nuko yoboneka kuko usanga niyo ngwara gwaye twomuvuza akakira abonetse. Ko kuvaho Munira yaburiye papa nta mahoro nta munezero umutima wanje. None wowe ugira umunezero gute? Je bibaza ko njyohewe. So Antisamya ndamusabye. Byo narapanze byose bipfuye je ndaryohewe. No papa ntumvuge gutyo nawe ntukinege. Nta kirapfa. Kandi Munira narapfa. Bipfuye ahubwo mfise umwizero naho tubabaye. Twogira Imana tukamutura. Ahubwo munyaruke mu Murundizi. Bavuze ko akiri ngaha hafi cyane hano bumvise urukuruku no ni hanze y'igisagara cya Bujumbura. Cyane usanga abandi bagabo bamutwaye. Erega Munira ni mwiza. Ava muri famille imeze ni. Usanga baramushimuse. Papa ibintu bisiga ubwenge jasi dufise umwanya muto reka tugarageze ushire mu masengesho bisengere. Ariko don't lose hope. Buriya uri kumwe n'Imana nta kimupfana. Reka tubisenge. Mviriza. Jewe sindi muto. Ndinze nk'ubyaruka bungana gutyo. Je ndabona yuko ashobora kuba harimo irindi cenga. Utijya gute? Neza na neza Munira n'umukobwa mwiza. Of course. Hey! Babo? Yes. Umukobwa ava muri famille imeze neza. Bahagaze neza. We! Yashobora kuba hari undi mugabo yakinyidiri. Munira gasara nyene akavuga ati reka twisaze kiri ibintu bidashoboka hama ugasanga aramututwaye. Ntibishoboka kandi uvuze nabi kuri kw'Imana. Munira. Uwundi muhungu. Atari jewe. None ndi wawe ufite amaso wenyene. Aha mpero bwatsi papa. Umviriza. Munira ku rukundo yarankunda papa. Ugwego twari tugezeko. Papa hakuvuga nabi wojya nabi. Reka twizere ibyo uvuga ariko I don't think so. Asa. Nuko ico no kuremesha cyoje. Nuko vyose abaye yaragiye wenyene kubera ingorane afise. Tumuronse tuzomuvuza. Abaye yari kundi mugabo tuzomukurayo. Byange bikuze je ndakuremesheje. Aho ni mpungenge gusa nari mfise zo kugira ngo turonderere hose. Urumva?
urwo rukurukuru rero genda mu rugendo gatakaye naho kataronderera kandi urukurukuru rw'amajambo niyo nkuru agenda mu gikorere ko amahero uyakeneye umbwire ndabarungikira ariko mukore ibishoboka byose aboneke Munira kuko kazoza kose twagashyize muri Munira mariage yanyu ndayikeneye mukaba sense papa ndisamye urazi ko ari umuntu yaba ari on time kandi twaplanize juste saa 4 kandi sana kugenda nta gusavye uruhusha oya please ndagusavye kiretse no kunsaba uruhusha utegeza no kumenyesha ugiye neza of course niwe nyene niko bisanzwe none byo hinduka ahubwo jo nakora jereka ngenda no kugenda nyaruka direct amasahana nyaruka ariko ntibagire kunsigira papa ushike masengesho yego sigara amahoro genda sha bikunda abonetse asha Maria zijosi uyu munsi bakira banje jewe ngo ndihumye jewe sina ko n'amarori bo karindi aho hazokora igiceri ifaranga rizokora ewe harimwe abazojugumira ngaha kuri ifaranga werindire ayo madiri bariko barakira bamwe bisaza abandi bagira gute nzobishima mbibona werindire Munira aho harimwe amadiri yaho tewe mukaba werindire kari narunyonga kajaga ajya amajambo yawe narunyonga yivugisha bigenze gutya bica bintera amakenga birafitanye isano kubera iki yanyereka ko atabishigikiye yivugisha ivyo yivugisha ariko ntashobora kundusha kunsumvya cewe imitwe mukama ubuhanza bwaratevye buraza werindi ntashobora kundusha asha mugabo twenga babaye kwera ashi tuzobona dukine asha Munira tahi wacu to Jesa najeje kweli gusa nanje uyu musi tuce tuyage mani ibintu sigaye mbona muri iyi nzu nawe cyane kunera ubwoba n'ukuri nawe ndi Munira ibisi yose atari karaza tanguye kuntera ubwoba kume ngo bigiye kugera kure byo zina nababwiye ko ntakeneye kubyumva hano mu Rwanda muri nonze kwanza ndakubwira papa yahindutse muri iyi nzu asigaye akaze nashaka kumviriza umuntu nashaka kubona ikintu icyo ari cyo cyose mpaka Munira ageze ngaha jewe narababwiye ko iryo zina ntashaka kuryumva iryo zina rivuze gusa cyane numva menetse umutwe mama ndabizi urabona yuko iminsi ibyo urabizi ko nandaye kubwiye iryo zina ndaryumvise cyane ku mutwe ndabizi none kwe urigarukana ugomere nkasi ariko iminsi yarenze mama none bivuze ataraza Munira nanjye ntangoye kugira ubwoba mbona umengo papa nta nkundi bikini biki ariko ibintu bya urumva rero wewe ushaka kumbwira yuko utanguye kumwumvira ikigongo mwene wanyu urabona iminsi ibaye myinshi zira ibaye myinshi numva no kuniga numva nakubwira icyo nakubwiye coco umwumvira ikigongwe wareka wibuke ibyo nakubwiye ko bidashaka kumenya n'umuntu n'umwe udakeneye gufundira uwo munwa wawe ntabyo ngomba kuvuga nzo kwibagira ko nakubyaye uranzi apana Jesse benyegwa gusa mama we ntunkunda none ndagukunda ariko ugiye kushi nyuma agaruke ngaha kugira umunezero wa papa tubone ko garuka ntukeneye kubyumva muri ino nzu nakubwiye urumva niba ushaka kumvikana tuganire nk'umwana na nyina wiwe sinkegyo turakuso kubivuga hano muri nzu ariko bakumbindira mushusho mutwe narakubwiye kugeza nakire kubyumva hamizire by'igongo niki none ku bintu bitera byononekara ariko bizogenze abitagana kumanuka gura jewe nta nuko ndaba nari nzi ko azonanka mbone nk'umwana ariko ntibyononekara na gose kubera mukunda biragoye kugira acamwe bagira ubwo nyene ariko ko imisi izogenda ihera ikwizogenda ihera azogenda byibagira humura nta mvura idahita niyo kwano yarahise
Mira wobuze ahari nukuri nyambo hazi ndagusabye agaruke ngaha. Cana iki cana kirafise umutwe kiruguruye ndagusabye nukuri wambwira urankumva. Ufise ubwoko ariko banyine. Umeze nkaso. Umeze nka mbere ndakubwira. Ariko sishaka kuhinduka. Utanguje umviriza uwo ariko nshaka ndabe ko urukundo rwa papa goyirukirana gataka. Umufunge sinzokumva wacire mu mate hasi. Hari umuhoro bibiri. Tuzoshwana. Abyo navyo shaka kuvuga ariko ndabona umengo ibintu bitera byononekara papa. Umviriza wa karofa umviriza afunguye umutwe ndakubwire. Erega ibintu byose je nakoze nekoreye wewe. Ibintu byose nakoze byose guhera ku ntagushika kuhera nabikoreye wewe. Ndabizi ko ashaka ngire n'ikibanza none nga muri none bitera byononekara. Byose bizohera gusa were tekana byose bizohera umenye yuko byose bizohera mutamakasubira ku murongo kandi agaca guha ikibanza wewe. Aha muri kundamunira wenyene. Nanje ndabirindiriye nta kintu urumva kwanza nta impamvu yo kubana n'ibyo nkuru yenza nibe icayi hare nenywe. Okay nushire n'iswari nyinshi gusa ushobora gushiramo ubuki bwonye. Okay nuse ubwo umunyomango umbwira ibintu bya mazina karufa kakana cyaguye kudara umutima w'urukundo umwana ndaraba neza ntava n'ikintu kango yanje yose ariko aje namwibyariye nashaka guhinduka umutima nashaka kugira kugezwa kumumvira. Jina nataka lichize maduka umwanya watu jana. Mkoga bite? Murao murakomeye. No, it's okay. You can speak in English. Yeah, okay. Sorry, you have a problem. You're from town. We're just looking for this girl. She's my girlfriend. She's my fiancée, but she was disappeared like now it's like 1 week ago. Oh, I'm sorry. Please just look at it very, very well. Yeah, I don't know. I don't know. Sorry. Sure? No, Afuziki? Afuziki? Avuze ngo ntawazi kandi ntawigera abona. Tugende. Agati navyo kwicara anzi turondere kandi ubona amasaha tujyanye icyatuzanye nacyo turakora. Kwanza wicare gato je ndagushye. Je navyo kwicara nkeneye bana. Muri ya shambe ibiti biki umaguru. Uko Imana turubije ubuze. Bose turatembeye tubarije wese na. Muta. Acho tukubaza mutama wacu. Ko muhanje. Niriwe. Oyagomba nkomora n'amahoro nta kibazo kabisa. Turarushe mutasi twebwe. Bavuye hirya mu mirima, mu mashamba hose, mu babanyi hose tuko turabaza umukobwa wacu. Ari umukobwa wacu yomotse yagiye yiruka avuye muhira turamubuza ashobora kubaye. N'umukobwa w'inzobe gutya zani ifoto. N'uyu. Umukobwa niyo tuko turarondera n'umwana wanje. Unawe n'umufiance wiwe. Yagupfukamye dufashe nimba ari cyuzi ko nimba tumaze kubona please. Dufashe turaduze isozi turarushe mta. Mba nababwiye. Je nariko ndakwitira umurima kuraba imenye. None reka dusubire muhira tugende muhira. None muhira tugiye gukora yiki. Tugende ababwiye. Uye nawe none tugende. Ibyo none muhira yiwe tugiye gukora. Dufashe utangiye kuvuga. Anje kudufasha. Tugende bana ingo. Turindiremo. Sho gutema nava. Yarutsa. Mbese fatira n'ubwo tugende.
waramubonye uyu mukobwa muvuze je naramubonye kandi twarahuye mu ishyamba iryo shyamba ryahari umukobwa mwiza w'inzobe si muremure sawa je namubona namba n'uyu hari ukuntu ushobora kutujyana tukagenda kumuraba kure uwo ni umwana wacu turiko turarondera iminsi yose turarushe mumuronde niba dusanze mu ishyamba hose twamaze guca inono hirya tubaza abantu ababanyi twamubuze ahubwo ni imana mwagize imana gute yari kubarya inde uwo mukobwa Munira je ndazi ko n'umunira yari kuturya twebwe ujya ni hatari ibyo ntibishoboka muze wapfa kutubwira gusa ko wamubonye tujyane tujye kuraba umukobwa wacu jewe ndakubwira aha nta mwanya mfise wo kubajyanayo kiretse umuhungu wanjye Arimasi niyashika niyazo ashobora kubajyanayo maze iminsi kabisa atari amahoro dufise ntituryama uko bukeye uko bwije ryasi tuguma turondera deni uyo nabaye umukobwa please basi wowe twaro tubwira ishyamba ririya ufe basi wigarura twembe tubiremo bijyane sije singeza antije nakubwiye ariko jasabita kaje umwanya umuntu ashobora kubajyanayo yarababwiye umuhungu wanjye ari none muhamagara rindira raji if you want money is there ewe uva mutama twebwe turarushe nitukiryama kubera umwana wacu nukuri ko imanuzo wadufashije mu mwanya azoba yashize ikibazo cyo barakora rindira mu mwanya uratinya kutujyanayo sinogenda telefone afite basi telefone telefone ari uyu muhungu wawe twateye akazi kacu mu gisagara twateye akazi yacu twateye akazi twasize mu gisagara papa n'amahoro nabwo gusa abashitsi bagendewe n'abashitsi uyu ni Arimasi muto uyu ni Arimasi umuhungu wanjye murakomeye ni Arimasi wavuze ko ashobora kutujyanayo uyu Arimasi ni ukuri ko Imana dufashe niho turiko turarindira ngaho dufashe turarushe dufashe nitukijya nitukuryama kubera uriya mukobwa wacu ari mu ishyamba ndabajyane bajyane mu ishyamba ariko papa nawe urandwiye urabe ko niwe icyo nicyo tukeneye wewe wicare ngaho ubwire abantu ubabwire ngo twari hariya uzi kujya mukobwa ata muntu n'umwe bavugana nawe atari igihugu gusa ndi hajya arabica ba najye narabwiye kuvuga yuko ngo ni wowe azi cyane kurusha abandi sivyo si wowe wamubye ujya mukobwa nkaje n'umukunzi wawe uyu ni mama wiwe oya Jimmy wowe uje gusa utabye amanyanga yawe atari ibindi naho oya muza ikibazo kiri bwa ngo yigumura kujya wamubwira ibihabera umviriza Arimasi batubwiye ko niwe ushobora kumuhamagara niwe wakumvira rero twabyumvise tubabare rero tujyane urabona hajya nimushaka amafaranga hajya ntibafina muri iryo shyamba none yabaye igikoko yabaye ni igihumbi honyine kwanza ingenaza ibyo nibikuraba wowe tugende wawe aracakubita aragaruka wewe niyo mutima wari ngene nakubona ngaho igihe ndakubaza arakwiye we uri mu ivyuma okay ntazima je mugenda rero ayi wijane just let ni wijane my moniro na okay sana kibazo reka papa je ndagiye kuruhuka genda oya umviriza Arimasi ndabigusaba none genda ntuzane ibintu by'ubusore ntuzane ibintu by'ubusore none gushaka kunkanga Jimmy icara hasi Arimasi mugize gutyo ndabigusabye tubwire ikigongwe uje kutwereka umve rero ndababwira niba mushaka tugenda hariya kuri uno mwanya ntidushobora kujyayo what tugenda kugenda mu gatondo utasanga reka abantu kora dutesha cyaso kandi naco bazi nibadiyari Jimmy Jimmy uje sangapi Jimmy Arimasi shangazi reka ndababwira ikintu kimwe birya shamba abantu bose ngaha muri kino cyaro bararihebye
kubera iki akanya gato gusa umuntu agiye uzumva rwara komindi namaruru gusa twumva kandi igihe shamba rimwe inyamaswa uri kubuka umugoroba tutahuriye nawe twahurawe nini tutahuriye nawe twahurawe ni ntare none ushaka yuko jenge ndakubura ubuzima bwanje kubera kujya kore kuyo mukuru wawe munira abana n'intare ni igihe shamba muriko murabyumva gute tugire ejo mu gitondo sangati tuzinduke ico bita mu ruko anti navyo mu gitondo niba bo batashaka tugende bantereke ishamba ririya je wamaze kumva ibibazo uyu kari mvuyemo unawe n'igikoko n'inyamaswa abantu byose ari mazi tuze sangati nako nawe sinzi imana yabari Jimmy ni wasubira kuvuga ijambo rimwe sisira kujanayo ejo kwijana wowe ni wasubira kuvuga ijambo rimwe simujanayo ejo mu gatondo nawe ngenda kwemerera ejo mu gatondo naho nyene no kubera ko hari igitoki ca mutamanzo ja guca hariya ejo mu gatondo neza na neza muzo umwanya wa saa 3 canke saa 4 tuzogenda nawe nyese ndabigije ati ngo nuko bizogenda je nzogenda ajya muri ivyo murankura kugira aze kandi no gusenga imana nyine aze tuzoyisenga nyine no gusenga imana aze mumurabe ko ariko je ngene mbona mwebwe ninge mko muravuga kujya mu n'umuntu mushasha muri kino cyaro ashobora kuba ari uwanyu birashoboka ejendi mama we mutoya ngira ngo nato dushaka kumuraba turaba twari ndana muraba kayobe kiwe ninge ndakubona muvyeyi ni wewe n'ishusho yawe ishusho yiwawe n'ishusho ejo mu gatondo n'ukuri nuko je ndarushe muta bandanye uvugana n'abashitsi bawe ejo mu gatondo saa 3 tuzogaruka mu gatondo ejo mu gatondo saa 3 tuzahurira reka bagende muta reka tugende tuzogaruka ejo mu gatondo sawa n'agasuka baragasuka mu ndabahekeje barenze ibintu barenze imitwe y'inzuzi okay sawa nari nafuye